Ikaze muri kino kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Nkuko mu Burundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere, indongozi z'igihugu zirasenga zikongera zigasengera Uburundi n'abarundi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023, umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yarateye iteka isabukuru igira 10 y'igikorane Afrika y'ibitangaza cama gitunganywa n'ishengero Israel Church Burundi. Kikaba ari gikorane c'imisi 40 cyo gusenga no kwisonzesha basengera igihugu n'indongozi zaco. Ivyo birori vyo kugurura iryo sabukuru bikaba vyabereye kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ku civugo kigira kiti kuko gusenga no kwicisha bugufi imbere y'Imana ariyo nzira y'agakiza ku makungu yose, kandi gukunda igihugu no gushigikira indongozi ariyo nkingi y'iterambere nyakuri. Abatumire batandukanye bari bitavye ico gikorane, aha twavuga nka bamwe mu bashikiranganji bagize leta y'u Burundi, abakozi b'Imana bari baje bava mu yandi mashengero, eka mbere n'abari baje bava hanze y'igihugu. Ico gikorane kikaba catanguwe n'umugigwa wo kugurura inuma 10, ikimenyetso c'amahoro basabiye Burundi na Afrika yose. Apotre Vital Nzubahimana arongoye ishengero Israel Church mu butumwa yatanze yishimikije ijambo riri mu gitabo ca kabiri c'ingoma rivuga riti, maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparire ivyaha vyabo nkize n'igihugu cabo. Uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe, ntega amatwi yanje numva amasengesho asengerwa aha hantu. Afatiye kwihamagagwa ry'umwami Salomo, Apotre Vital Nzubahimana yaciye atanga ibintu 6 Imana yifuza ku gihugu cacu. Ati Uburundi bwaciye mu bihe bidasanzwe, ariko Imana yaravuze ko kitazongera kugwa mu manga. Ati abifuza gusomera Uburundi bwatemvye bagiye kurumanga izuba ryaka. Icagatandatu Imana yashaka yagomba kazoza ka Isirayeli kazoba gatandukanye na kahise kayo. Mbega ni bangahe bifuza ko kazoza ku Burundi kazoba gatandukanye na kahise ku Burundi? Shaka ikiganza cyawe ugire gutya nimba uri kumwe nanje. Uyu munsi nje kubwira rero ibyo amatwi y'abatari bwumve. Imana yarirahiye ivuga ngo iki gihugu nikizongera kugwa mu isanganya na rimwe. Nagira mbwire abiteze gusomera Uburundi bwatemvye bagiye kurumanga izuba ryaka, baba bazungu canka abirabure, mbere naho bari n'abarundi ubwabo bamenyereye gutegwa, bamenye gukara imiryamye hasi. Bwiriwe mwica uti nibigikunda ivyo Imana yaramaze kubihagarika. Sinomvise ijwega ndafise amatwi ndavyumva, iyo mubwira ca ndavyumva ko ivyo Imana yamaze kugira gute, yaramaze kubihagarika. Uburundi ni cibare c'Imana. Abahora baterweho bateretse igisabo, Imana yababwiye ngo full stop, hagarika ivyo ntibigikunda mw'izina
aho Imana iganje haganza ububasha bwayo, haganza ukuri, hakaganza ingingo, ingimba igahunga. Sinumvise amina. Abakiriho muzojya mucoke. Yarongeye ati ivy'Imana yavuze ko izokorera Uburundi izobishitsa. Ati rabi y'igihugu kiriko kiraja mu iterambere, rabi biriko birubakwa. Ati tugiye kuririmba kuko Imana iriko iracura ibindi vyiyumviro mu Barundi. Ati gwagwete gwadufuta mu makungu Imana yararufuse. Ndumva hari mirindi mwijuru, ijwi ry'Imana rirambwira ngo semerera, vuga cyane ubwira Abarundi n'Abarundi kazi, ubwira bari hafi n'abari kure, mbere ubwira n'Abanyafrika batavyumva ko igihe cy'Imana ari iki. Ivy'Imana yavuze ko izokorera Uburundi bigiye guseruka. Kubatavye mubonesha amaso si kibazo, ariko kuba mutavyize hano hari ikibazo. Naho mutovyizera iyabivuze izobikora kuko niyo kwizigirwa. Ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Reka ndaguha akarorero kari ngaha. Aha twahora tuhinjira hari stade ibundaraye nkino podium nicayeko. Umunsi urizina nyene ciwe yarahaca arava ngo iki kibanda hori arekura. Sinze so kibona ngaho. Abatagira amaso ko bati none azohubakisha iki. Yanda kubwire ngo hari byahishijwe amaso y'abantu, ari nibiri kure y'amaso yawe, ariko roho yaramaze kuvyandika. Ndakubwira ngo 2024 ni umwaka w'ama6. Tuzohaguruka, tuzoririmba iburasirazuba, tuzoririmba iburengerazuba, tuzoririmba iburaruko n'ibimanuko, kuko Imana iriko iracura iyindi mitima, iriko iracura ubundi bwenge n'ibindi vyiyumviro. Ibyo mutahora mubona mu gisagara vuba cyane Imana igiye kubikora. Ijwi ryambwiye ngo hari abadandaza, Imana igiye guhinda inyenyeri shasha. Ushobora kuba waradandaje ugahomba, ariko hari irindi tara numva rigiye kwaka, kandi rigiye kwaka nta gisivya, kuko igihugu ntigishobora kubaho atabagwiza atunga gigira. Ndavuga ngo nawe uri umwe muri abo Imana igiye guhitara. Sinumva amina hari iburasirazuba na hari iburaruko n'ibumanuko. Ushatse uvuge ngo amina, ko nibitaba kuri wewe bizaba kuri jewe. Ico nzi ni kimwe, ntuzongera gusaba mbwa buzosabisha abandi. Haleluya. Reka nivugire ngo mu Burundi ivyo mu Burundi butera imbere Imana yaramaze kubikora. Icambere Imana yari haye ikibanza cambere mu Burundi. Iyo Imana ifashe ikibanza cambere, ivyari vya nyuma vyose ibigira ivya mbere. Oya ntiwanyumvise. Tuko turategura kino gikorane, sinzi umuntu haje aranyongora ati apotre nisabwe. Ati naho utegura iki gikorane ntugire ngo ni bya bindi byo muri 2020 ubu nta mafaranga hari. Cyane mubwira ni wewe nta mafaranga ufise, ariko jewe ndabona amafaranga azopfa. Ushima amahera azoboneka. Hahandi Imana yatwiyerekera mu mwaka uheze, niho tuzoba duhagaze na bugingo n'ubu. Mbega turahari siho turi. Abaririmbyi niho turi siho turi. Abanyise niho turi niho siho turi. Abaganza niho turi siho turi. Iyo bivuze ntiza yivuguruza. Ni Imana ikwiye kandi ni Imana y'ubutore. Ico yashinze izogikora, kandi ico yasezeranye izogishitsa. Umbe message y'Imana. Imana igomba ngo tuyibera abana nayibe data. Nimba witeze kuba umwana imbere y'Imana, Imana iriteguye kuba so. Kandi nimba yiteguye kuba so, iriteguye gukora ikintu cyose utari bigera ubonesha amaso yawe. Uwo nkundira akavuga ngo amina azabamfashije cyane. Ko ndashaka ko tuvuga amina n'Abanyamerika bari baradufatiye ibihano bakumva ko twabihano tukiriko, urubanza bari baraduciriye Imana dupfuye ko mu izina rya Yesu. Mu ndamutso yashikirije abaraho, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe, umukuru w'Inama Nshingamateka,
yarakeje ishengero Israel Church kuri iryo sabukuru bariko barahimbaza. Ati ubwo Imana twayihaye ikibanza ca mbere hano mu Burundi, ati ubu yibereye aha iri ngaho iwacu mu Burundi kandi twagiye turabibona kenshi. Ati rero Imana ikora nka kujya kw'inkuba, ihera hejuru ikavugira mu ndongozi zacu kugira n'abene gihugu bose bace bashikirwa. Imana yaraje hano mu Burundi, yicaye hano mu Burundi, kandi Imana iza jewe hariho bimwe nagiye numva abamenyesha Mana nguko kwanyu, bamwe bari n'abashitsi bavuye mu bihugu vya kure, baratubwira bati erega mwebwe abarundi ntimurabimenya ko Imana yicaye hano mu Burundi. Ati mu bindi bihugu yarahahunze kubera ya migenzo mibi yabo, kubera za ngeso mbi zabo, Imana irahahunga. Hari n'uwatubwiye ati ugize ngo urwanye izo ngeso mbi nko muri Amerika, batubwiye bati ahubwo abaja kubigwana nibo bakurikirana bakabazura bakabamerera nabi. Ati mwebwe hano rero mu Burundi Imana niho yatoye ubuhungiro. Nidukomera amashi Imana ko yadutoranije ikaza hano iwacu. Baravuze bati Barundi mumerewe neza kuko mufise indongozi z'igihugu zashize Imana imbere. Hari indongozi zitandukanye gushika hejuru kwa nyenicore mukuru w'igihugu. Imana ikoranye inkuba, iyi nkuba ishaka gukubita ahantu ikunda gukoresha kuri iciye ku giti kirekire ukaza kwifuka umutaka usongoye cyane hejuru, uragenda ugavye kuko inkuba ikishungurukira muri kiriya gisonga cyo hejuru. N'Imana nayo niko ikora. Ahari abakuru, ahari indongozi nkuru, ikikoresha indongozi nkuru, imanukira muri iyo ndongozi nkuru kugira ngo ishware muri bose. Mwubahwa mukuru w'ishengero Israel Church, batubwiye ko nimwe muyoboye ishengero, kandi bavuze ko iki cyumviro cyo gutunganya iki gikorane n'icyumviro cy'Imana. Imana yarabashungurukiyemo kuko ni mwebwe muri kwisonga hano mu Burundi muri ino shengero. Ntibitangaje rero izobandanye bakoreshe no mu gihugu rero mu ntwaro niko bimeze. Imana ikoresha indongozi, imanuka mu ndongozi. None indongozi imanukiyemwo ikayikoresha, iyo ndongozi nayo ibifise izindi ndongozi ziri munsi yiwe, indongozi zikoreshwa ku bice bitandukanye gushika kuri bene gihugu twese turi hano. Nyeniteka yarongeye ati none ko Imana iri ngaha mu Burundi kandi iriko iratwugururira imiryango bimwe bidasanzwe kuko twayishize imbere, none natwe ni ikihe kiguzi twoyiha? Ati umwe wese yicare yiyumvire ikiguzi yotanga ku Mana. Bavukanye bene data mwese muri hano, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Iyo Imana ikoze ntikorera ubusa,
imana idusaba ikiguzi, mubimenye, imana idusaba ikiguzi. Nyakubahwa apotre, uno munsi imana yagukoresheje uratubwiye ibintu bikomeye byiza, none ikiguzi mwiteguye gutanga kugira ngo imana ibandanye ibakoresha ibikomeye, ibakoresha ibihambaye. Ndongozi mwese muri hano, ikiguzi cyo gutanga kugira ngo kwa kuri rya jambo rikomeye atubwiye ati abicishije ku ndongozi nyene icubara umukuru w'igihugu ati mu 2040 dushaka ko turifuza ko igihugu cyo bakigaba kikigaburira, ati mu 2060 tukaba turi igihugu giteye imbere. Mana mushobora byose, turazi ko wamukoresheje kandi ari byo, ariko twibaze nk'abarundi ko imana ivuze biba, iyitegetse biba, ko iyo yugaye atawufungura, niyo ifungura atawugara. None tweho twiteguye gute ku kiguzi twoha imana, ku kiguzi twotanga kuri iyi nkuru nziza yamaze kutumenyesha? Hari abaririmbye bavuga ngo tutarabaho imana yari ituzi ko tuzobaho, yari izi n'ibyo tuzokora, nibi turi ko mukora uno munsi imana yari ibizi. Ariko none tweho nk'abarundi ko imana iri hano, ikiguzi twoyiha niki kugira ngo ya nkuru nziza yatumenyeje kandi banayitumenyesha ku bihe bitandukanye? Ego ni byiza tuzobandanya twakira inkuru nziza, ariko tweho imbere y'Imana dukora iki? Ikiguzi imana idusaba ni kihe? Muri ico gikorane kakaba kabaye n'akaryo ko gukora igikorwa cy'urukundo, aho abantu aho nikora bagera ku 47 basengera mu ishengero Israel Church baronkejwe imfashanyo igizwe n'imfungurwa hamwe n'ibitenge. Afrika turikishuririmbe, Afrika ikimigiye cawe, Afrika turikishuririmbe, Afrika ikimigiye cawe, haguruka kayangane, kayanganira amahanga. Igikorane kikaba cyari citabiriwe n'amakorale atandukanye yagiye arashikiriza indirimbo zo guhimbaza Imana, eka mbere n'abaririmbyi baje bava mu bihugu byo mu karere bari bahishikiye, n'intambo rero ndangakaranga z'ikirundi zikaba zarateramishije abaraho. Kwiyutegetse nakwanje, eka nawe ubasha kukumvuza, kwiyusezeranye gatwanje, uri nyuma y'ijambo ryawe nkurishitse, ndagukunze cane, Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha. Mw'izina rya Yesu turahamagaye iterambere mu biganza bya buri murundi na buri murundikazi. Turateruye indongozi zacu, turateruye Sebarundi mu kwizera. Mw'izina rya Yesu wamuhaye umutwaro ukomeye wo gutwara igihugu cyakomeretse. Turahagurukije nyakubahwa mw'izina rya Yesu umukuru w'Inama Nshingamateka na leta mvyeyi yose
mu izina rya Yesu. Wabahaye gusana igihugu cyasambutse, imitima yakomeretse ngo bayubake, turabasabiye amavuta ava mu ijuru mu izina rya Yesu. Ibitigeze kugaragara muri kahise k'igihugu turavyatuye muri kubu mu izina rya Yesu, kugira ngo gasoza k'abana bacu kaze gatangaza amahanga. Turatanze ikimazi cyo gushima ibyiza bakore Burundi mu izina rya Yesu. Tusaraya basante kerebobosia rotu daraya sante rebo. Turuguruye imigisha y'amahanga kuri kino gihugu, turagisabiye icunja n'ijambo imbere y'amoko yose yo mu isi mu izina rya Yesu. Turatuye nguhereye none ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi buze bupfuka Burundi bwacu papa. Turadugije ibisagara, turasengeye intara zose gushingwa, turabyengeye baheruka kuzishingwa bose mu izina rya Yesu. Turababahanije n'ibiganza byawe, mu biganza byawe hari byose imitima yawe yifuza. Turasengeye bagwiza tunga bo mu gihugu, abo wahaye inyenyeri yo gutungisha igihugu, turabasabiye umugisha, turabafatanije n'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo ntazigere asubira kubaho icotuma Burundi busubira inyuma, ntazongere kubaho icotuma indongozi zipfa canke ngo zicwe. Reka baze babaha amahoro, bisazira amahoro, bakorera igihugu cabo nk'uko wakibashize imbere. Tugukomeye amashi, tukuvugirije impundu, tuguhaye ishimwe kuri Imana yacu, ugira neza bugaca mukira.